mbere yuko duhaguruka dusengere hamwe turasoma ijambo ryo muri zaburi ya 95 hano haravugwa Venez, acclamons le Seigneur, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Verset 2. nimuze turirimbire uhoraho tuvugirize impundu igitandara c'agakiza kacu tuje mu nyonga ziwe tumushima tumuvugirize impundu n'indirimbo. Murongo wa 3 kuko uhoraho ari Imana ihambaye n'umwami ahambaye asumba ibigirwamana byose, ikuzimu hari mu kuboko kwiwe kandi impinga z'imisozi miremire nazo ni iziwe. Murongo wa 5 ikiyaga ni iciwe niwe yakiremye, intoke ziwe nizo zabumvye imusozi. Murongo wa 6 nimuze tumusenge twunamye dupfukamire uhoraho umuremyi wacu. Murongo w'7 kuko ari we Mana yacu natwe turi abantu b'icanya ciwe, turi intama zo mu kuboko kwiwe uyu munsi icopa mu kumva ijwi ryiwe. Murongo w'8 ntimukomantaze imitima yanyu nk'uko mwayikomantaje imiriba no kuri wa munsi w'imasa mu bugaragu, hamwe basokuruza banyu bangerageza bakancanca bakabona igikorwa canje. Murongo wa 10 nashavuriye abico gihe imyaka 40 ndavuga nti aba n'abantu bama bazimira mu mitima yabo kandi ntibamenya inzira zanje. Murongo wa 11 cyo catumye ndahirana uburake ntibazoshika mu buruhukiro bwanje. Gushitsa hano iri jambo ry'igiciro ry'Imana, uyu muhamagaro uyu mwanditsi wa Zaburi yatanze mu gihe ciwe abwira abo mu gihe ciwe, ariko turabizi yuko ijambo ry'Imana riguma ari ijambo ry'Imana kandi ntiryavuzwe gusa kugira ngo rivugwe ico gihe rimwe gusa, ariko twararisigaranye gushitsa no mwino minsi gushika kwino saha gushika k'uyu munsi, kandi ivyo biraturaba uyu mugoroba. Uwo muhamagaro uraturaba k'uyu mugoroba, nico gituma turashima cyane turanezerewe ko kuba twaje tugashobora guhimbaza Imana yacu, tuyikomera amashi tukaza imbere yiwe dufise impundu z'umunezero tukayirimbira amashimwe. Hano ku murongo wa 1 aravuga ngo nimuze turimbire uraho tuvugirize impundu igitandara c'agakiza kacu. Umurongo wa 2 ngo tuje mu nyonga ziwe tumushima tumuvugiriza impundu n'indirimbo. Bidatana bashiki banje, nimba tutabikoze, nimba tutabikoze, twebwe abaronse ubuntu bwiwe, twebwe abo yacunguye ibyaha byacu byose, abo yahanaguriye ibigabitanye byabo byose, akabohora akarekura akabagira ubwoko, akabagira aba ubwoko bwiwe, ninde wundi yobikora? Ego aba bantu muri iyi minsi bashobora kwegera bagahimbaza Imana bakayicubahiro. Nico gihe cacu ico dushobora kuzamwo, nico gihe Imana yaducaguriye jewe nawe twebwe twese turashobora rero tukegera intebe y'ubuntu y'Imana tukayirimbira amashimwe kandi tukayiha icubahiro, tukayizanira amashimwe kuko ni Imana nyakuri, niyo mu kiganza cayo ibintu byose biba biriyo kandi bizoguma biruko gushika bidashira. Hano ku murongo w'indwi uyu mwanditsi wa Zaburi aravuga ngo kuko ari we Mana yacu natwe turi abantu b'icanya ciwe, turi intama zo mu kuboko kwiwe. Nibyo bidatana bashiki banje, nimba ibi bintu tubizi dushobora gusa kwemera tukemeranya n'indirimbo kuko turabizi. Uyu munsi nawo mu nzira zacu Yesu Kristo aragendagenda, ushaka kumugumbira akamugumya agomba kwibagira ibindi byose bisigaye. uyu mugoroba tugomba kwibagira ibintu byose bituzungurutse. Turashaka guhindukiriza ibyumviro byacu n'imitima yacu kuri we, kuko turabizi yuko ntari kure, ari hafi yacu. Uko niko dushaka kumuha icubahiro n'amashimwe. Turahaguruka ubu rero kubw'ibyo tumusengere hamwe.
Dieu fidèle, mana nous te yizigirwa remercions ensemble, Seigneur, turagushimira twese hamwe pour mwami ce jour de kubwo grâce, uyu munsi pour ce w'ubuntu moment, pour cette kubwo heure. iyi saha kubwo iki gihe aho tugeze turagushimira n'umutima wacu o mana ko watuziganije gushika kuri ino saha ukaba waratuzigamiye mu biganza byawe birinda twebwe nk'ubwoko bwawe twaba twashoboye gukoranira hano mu buryo bushasha kugira ngo tuguhe hamwe amashimwe n'icubahiro urazi imitima yacu urazi ibyifuzo byacu ariko uri imana yacu mbega nihe handi twogenda nta kundi kuntu twobigenza kiretse kuguha amashimwe n'icubahiro mwami mana yacu turi ubwoko bwawe turi umukuku wo mu kiganza cyawe o mwami bimere uko nyene nk'uko uyu munyezaburi yabisabye uyu munsi ngo mushobore kumva ijwi ryiwe mana yizigirwa turabizi yuko uza kutuvugisha kandi kuri uyu mugoroba biciye ku ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro kandi turashaka kumviriza ijwi ryawe ntidushaka gukomantaza imitima yacu oya mwami ariko turashaka kuyugurura kandi turashaka gufata nkama ibintu ushaka kutubwira mana yizigirwa ungirire akagongwe utugire akagongwe twese turanezerewe cyane ko turi ubwoko bwawe ko turi umukuku wo mu kiganza cyawe wakire amashimwe wakire guhimbazwa wakire gusengwa no kuri ino saha naho y'uyu mugoroba uhezagire abo bose baje kuri uyu mugoroba n'abo bose batashoboye kuza mwami ushobore kubasanga bose mana ubahezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe iryo ryose sengesho ryanje mu izina rya yesu amen. Guhimbazwa no gushimwa nibyo mwami byumvira yuko mwenda tarusi yo yari kuguma hano nanje nkashobora kwicara ubwo nyine siniyumva ko meze neza uyu munsi murabizi yuko igihe ugenda kuraba umuntu akura amenyo murashobora kumubona hariya ntushobora kwiyumva neza ariko turashimira umwami yuko dushobora gukorana tukumva ijambo ryiwe umuntu umwe yaravuze ati ubutumwa bubi bwa nyuma ni bwiza gusumba ukuba hatabutumwa na bumwe bwavuzwe inyuma ya byose y'ibyo byose rero nta butumwa bubi tuzi nubwo rimwe rimwe buba bukubita bukarishe buba buvuye mu ijambo ry'Imana. Pawulo arandika akavuga ngo ubumenyi bwacu ibyo tuzi twebwe byose tumenya igice byose ni igice ariko igihe hazoza igitunganye ibintu by'igice bizohagarara. Turashima Imana yuko igikorwa cy'igice gihari nta muntu n'umwe hano ku isi yoshobora kwifata yuko atunganye rwose yuko byose bitunganye cyane ko atihenda ahantu hose Imana niyo itunganye mu bintu byose. Imana yonyine niyo ibibona ibintu neza mu buryo bwuzuye kandi ibyacu bivana nayo guhera ku ntango gushika ku iherezo. nta nkeka sishobora kuvuga umwanya muremure uyu munsi cyane ngo mvugishe ijwi riri hejuru ariko ku bw'iyo mpamvu nicyo gituma hano rero turafise ibi byuma bikwiragiza amajwi turafise amamikorofone amajambo rero twamaze kumva anja neza ku mutima buri gihe Abikorintho ba mbere 10 no mu Baheburayo 3 agace ka nyuma kavugamo neza aho Pawulo agaragaza iyindi ncuro ku yindi ncuro kagaragaza inkuru y'ubwoko bwa Isirayeli imbere y'amaso yacu akabigaragaza mu ishusho y'isezerano rishasha mu bisezerano rishasha mu isezerano rya kera Imana yari yakoze ibintu bihambaye kuko isezerano ibyo yari yaratanze ariha Aburahamu yarisohoreje mu inyuma y'imyaka 40 kuri Mose
kandi ko nubwo byari uko ubwoko bw'isezerano umukuku wo mu kiganza ciwe umukuku wo mu canya ciwe wabandanije ukomeza mu gukomanaza umutima no mu kutumvira byari bibi cyane nk'aho byari bisa nk'aho menga bari abizigirwa abo itigeze nk'aho menga n'abantu basenga itigeze ivugisha itigeze iha isezerano na rimwe nk'aho menga ntigeze na rimwe ibasohora nk'aho menga ntigeze na rimwe ibitwararika ku Mana wari umubabaro ukomeye. Iyo mvugo kumburo ni ya kimuntu, ariko Imana irumva, Imana iriyumvamwo, yabyumvamwo mu buryo bukomeye. Kandi igihe rero hano havuzwe ku murongo w'umunani ngo ntimukomanaze imitima yanyu, Zaburi 55, nk'uko mwayikomanaje i Meriba, ngo nk'uko mwayikomanaje mu bugaragwa. Mbega ibyo nabyo byari biki? Mose nawe yahaririye n'Imana ubwoko buharira na Mose. Mose arashunguruka aravuga ati mbega twoshobora kubaha amazi muri kino gitandara mu guharura 2:17 arakubita rimwe arasubira arakubita kandi hanyuma Imana iraraka. Hanyuma turumva mu butumwa bwa mwene Abrahamu yari ikigereranyo, cyari ikigereranyo kuri Kristo. Kristo yategerezwa gukubitwa rimwe gusa nk'igitandara, yategerezwa kubambwa rimwe gusa kandi rimwe burundu, canke bifise agaciro gahoraho. Turabizi yuko inkuru y'agakiza ntitangurana gusa n'isezerano rishasha, ariko itangurana n'impapuro za mbere za Bibiliya. Igihe hano handitse ku murongo w'10 ngo imyaka 40 ngo nashavuriye abico gihe ubwo bwoko, ngo ndavuga nti n'abantu bama bazimira mu mitima yabo kandi ntibamenya inzira zanje. Twebwe turashobora gusubira tugacapa izo nshuro 40 neza imyaka 40 iyo inshuro Abisirayeli bazunguka mu bugaragwa mu iyo myaka 40, aho bahagarara hanyuma bakabandanya. Ariko ivyo byose byari bibamariye iki bose? Nimba Imana yari yabashavuriye, yari yabahimbye. Mu isezerano rishasha Paulo nawe abivuga ko, nk'uko namaze kubivuga mu Bikorinto igice ca mbere igice c'icumi, Bikorinto ba mbere igice c'icumi, ni amajambo yo kugabisha, amajambo yo kugabisha, gukarira, ategeza kudukora ko twese agatuma twiraba. Haravugwa hano ku murongo wa mbere mu Bikorinto ba mbere igice c'icumi, singomba bene data ko mutamenya yuko basokuruza bose bari munsi ya ca gico, kandi yuko bose baciye hagati ya ca kiyaga cigabanije. Umurongo wa kabiri, bose bakabatirizwa kuba aba Mose muri ico gico no muri ico kiyaga. Umurongo wa gatatu, ni muri ico gico no muri ico kiyaga. Umurongo wa kabiri, umurongo wa gatatu, bose bagasangira byo kurya by'impwemu. Umurongo wa kane, bose bagasangira byo kunywa by'impwemu. Kuko banywa ku gitandara c'impwemu cabakurikira, ico gitandara cari Kristo. Ivyo nivyo dusoma hano mu isezerano rishasha. Bahagarara munsi y'igicu, umwami akamanuka mu gicu ku murango, akaba inkingi y'igicu
mu ijoro hakaza inkingi y'umuriro. Ukubaho gutumbereye kw'Imana Umwami hejuru y'ubwoko bwiwe kandi mu bwoko bwiwe. Hanyuma igihe havugwa hano yuko umubatizo wabereye mu gicu no mu kiyaga, ibyo byose uko ari bibiri bisigura ngo ni mubatizo w'amazi no mubatizo wa Mpwemu Yera. Nshobora kubasomera muri Nehemiya yuko Imana yabahaye Mpwemu wayo mu mitima yabo. Nehemiya 9:20. Rero hamwe n'Imana nta mpinduka zihaba, kandi turabona yuko iyo myimenyerezo yose ntiyahinduye imitima yabo, byose byagumye nk'uko byari biri ubwa mbere. Kandi rero aho niho dushikira rero kuri ya mizingi itatu iyo Mwindata Branham yacapa gushika mu muzingi uri ndani ibwina, ni kuvuga n'ubugingo. Hariya aravuga ngo urashobora kubatizwa bya nyabyo by'ukuri muri Mpwemu Yera, ukabatizwa mu muzingi wa kabiri, ni kuvuga ni mu gice cy'Impwemu y'umuntu. Hanyuma mu gice cya gatatu mu bugingo indani ugasanga umuntu ntiyavutse n'ubwa kabiri, ku buryo bw'uko nubwo haba hari imigisha igaragara inyuma, ukagumanana imbere inzira ya kera, ibyumviro bya kera, imigenzo ya kera, inzira zawe bwite, byose bikaguma nk'uko byari bimeze bwa mbere y'igihe. Mu isezerano rishasha Imana ishaka kudufasha, Imana ishaka yinjire imbere mu bwina muri twebwe. Mu isezerano rya kera ntibyashoboka gucungura ubugingo bw'umuntu biciye ku kimazi cy'ibikoko. hategerezwa kuboneka amaraso y'umwagazi kugira ngo ayo maraso acungure ubugingo. Ariko ubu rero Imana ishaka kwinjira mu bugingo kugira ngo ifatiye ngaho nyine ifate ukugenzura ibindi byose bisigaye. Hano turasoma ku murongo wa 3 ngo bose bagasangira bya byo kurya by'Impwemu. Umurongo wa 4 kandi bose bagasangira bya byo kunywa by'Impwemu. Manu, ibifungurwa by'abamarayika byakoroka bivuye mu ijuru buri munsi. Hanyuma ku isabato bakaronka ibyikubye kabiri muri uwo munsi umwe. Ibyo byose byari hagati muri bo. Ariko nubwo biri uko, nta kintu na kimwe cyakoretse muri bo, nta kintu na kimwe cyahindutse muri bo. Bakundwa, turashobora kuronka ibintu byose hagati muri twebwe. Imigisha ikomakomeye, ijambo ry'ubwiza, ibifungurwa by'Impwemu, tukanyweshwa mu buryo bw'Impwemu, amazi y'uburyo bw'Impwemu, tukaronka ibintu byose hagati muri twebwe. Ariko kiretse Imana ishoboye kuvutsa ubwo bugingo, ako katangangingo k'ubugingo imbere muri twebwe, umwe wese muri twebwe. Nariko ndasoma kandi mu kanya mu butumwa bufite umutwe ngo ni kubera iki utaka vuga. Muri ubwo butumwa Mwindata Branham aravuga ngo nimba umuco uguye mu gace usanga harimo urubuto, nimba uwo muco urubuto ruri ngaho, urwo rubuto ruzomera. Ariko nimba urwo rubuto rutari ngaho, nubwo umuco ushika muri ico kibanza, nimba atari urubuto rurimwo, nta gishobora gusohoka kumera. Twaronse urubuto rw'Imana mu gipimo c'uko ubwoko bw'Imana ntibwari bwarigeze bubironka mu kindi gihe guhera umuntu abayeho. Ariko ubu rero twebwe inshingano dufise zirakomeye cyane, kuko nk'uko byanditswe ngo wahawe byinshi, ngo
ni nawe azobazwa byinshi. Luka 12:28. Imana izodusaba twebwe byinshi gusumba abizera haheze imyaka 50 canke imyaka 100 canke imyaka 200. Ngo uwahawe byinshi ngo azobazwa byinshi. Umurongo wa 5 aranditse mu Bikorino ba mbere 10 umurongo wa 5, ariko benshi muri bo Imana ntiyabashimye kuko bahonerejwe mu bugaragwa. Umurongo wa 6, ariko ibyo byatubereye akarorero kugira ngo ntitwipfuze ibibi nk'uko ba bandi babyipfuje. Turashobora kubandanya gusoma. Imana ishaka yuko kuyihimbara biba kuri twebwe, kandi ibyo rero biba gusa mu gihe twumvira, mu gihe tuyumvira kandi tukumvira n'ijambo ryayo. Ntibishoboka guhimbara Imana gusa kubera yuko ngo dufise isura nziza tukibaza yuko dukora ibintu bigororotse. Ugushirwa mu gihagararo c'umwana nk'abahungu n'abakobwa, ibyo twabigaragarijwe igihe umwana w'Imana Yesu Kristo yabatirizwa muri Yorodani. Aho niho ijuru ryugurutse, hanyuma Mpwemu aramanuka, inyishu y'Imana, kandi ijwi naryo riravuga riti, uyu ni umwana wanje nkunda, uwo akampimbara, uwo nsangamwo bimpimbara. Hanyuma ibyo bintu ngende birasubira biraba kuri uriya musozi wo guhindurirwa ko ngo uyu niwe mwana wanje nkunda, ngo muri uyu niwo ampimbara, nimumwumve. Matayo 17 umurongo wa 5. Kandi umuntu amwumva, umuntu amwizera, umuntu ayizera, umuntu yinjira mu ico gihagararo c'umwana gitangwa n'Imana, uwo muntu aba vyawe n'iryo jambo nyene n'urwo rubuto nyene, nta kundi kuntu bishobora kugenda. Azogira nawe, azogira muri we uguhimbara Imana. Ariko birakwiye ubwa mbere yuko aba yavyawe n'uwo Mpwemu nyene. Uwo Mpwemu nyene Kristo rwari urubuto, Kristo yari jambo rubuto jambo. Muri we niho hagaragaye ijambo y'isezerano ry'Imana. Igitegerezwa kuvuka muri wewe, haravugwa ngo kizovuka muri wewe kiva kuri Mpwemu yera. Luka 1:35. Ijambo ry'isezerano rigashirwa muri we, muri Mariya. Mpwemu yera araza atanga ubuzima ku ijambo yari yamaze kuronka. Aho rero intango yari imaze gutangura, intango yari imaze kubaho. Bitegerezwa kumera uko nyene hamwe na twebwe twese, atari uko ukuba uri mu ishengero, mu ikoraniro, ariko bijanye no kuvuka byawe n'Imana. Nk'uko umwami wacu akavuga ngo kiretse umuntu avutse ubwa kabiri, bitari uko ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Yohana 3:3. Rero umuntu avutse ubwa kabiri, Pawulo aravuga ngo ibintu biba bya kera byose birarenga bikavaho, ibintu byose bikaba bishasha. Abikorino ba 2:5-17 biba bishasha. Kandi ibyo rero ni mu bugingo, mu Mpwemu no mu buzima bwabaye bushasha. Hari imico y'Imana, hari imico ibigize Imana bica bitangura guseruka. Mu Baheburayo igice cya 3 turasoma ibivugwa nk'ibinyene, ibyumviro nyene haravugwa. Hano ashobora gutangurana n'umurongo w'indwi, Baheburayo 3 umurongo wa 18 n'uw'agaciro cyane. Gatanguriye hano ku Baheburayo 3:18 ngo kandi ni 18, ni bande yarahiye ko batazoshika mu buruhukiro bwayo. Sabata yumviye. Umurongo wa 19, kandi tubona ko batashoboye
kubushikamwo de kuko leur incrédulité. batizeye. Si l'on lit d'autres passages bibliques, Iyo uciye usoma iyindi Alors, mirongo le mot péché ya Bibiliya, apparaît ijambo icaha misi Frère yose Branham l'a exprimé riguma très riseruka clairement. neza. Mwenda Branham abisobanura mu buryo butomoye bwumvikana c'est ngo par ni l'incrédulité que tout kubera commence. ukutizera Et il niho dit ibintu byose clairement, bitangurira. celui qui pêche, Aravuga c'est parce neza qu'il mu buryo ne croit bwumvikana ngo umuntu acumura ni kubera yuko atizera. Rero L'incrédulité était la icaha racine, était ukutizera la byabaye véritable imizi, byabaye raison. impamvu veut ihari que nous yuko Imana ishaka ko tuyizera. Et je veux dire que dans chaque Nshaka kuvuga assemblée, yuko muri buri koraniro ryose, muri buri makoraniro yose, imyaka myinshi mu gihe muri Data Branham yaririmba, babanza kuririmba imbere yaho bakaririmba indirimbo ngo izere gusa, izere gusa, ibintu byose birashobokera uwizera. Hanyuma turafise igitabo cuzuye ni Bibiliya, rempli de témoignages cuzuye ibishingantahe des héros de la foi. c'abahizi mu kwizera. Le mot héros de la foi est aussi Ijambo muhizi mu kwizera naco ni si nous ikintu. considérons les hommes Iyo de turavye Dieu, abantu et que abantu nous b'Imana, hanyuma regardons tugashobora aussi leur domaine kuraba terrestre, n'igice cabo uko bari babaye hano ku isi, sauf des héros. bari byose kivuyemo kuba bahizi. Ariko iyo turavye igice c'Imana, Vaincus des royaumes, ils ont banesheje ubwami, bazimije umuriro, bakoze ibintu n'ont pas d'équivalent. bitogereranywa, ibintu bitogereranywa. Mêmes hommes Abo bantu nyene, qui, une fois livrés à eux-mêmes, étaient abo faibles. rimwe ubwabo bihebewe ko baba ari abanyantege nke, ariko hamwe n'Imana baba abanyenkomezi biriko byamera, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe avuga ngo hiraba ngo urakoze ibintu neza, mbega Mana nziza ubibona gute. Oya, nta muntu n'umwe yakoze ikintu ciza, ariko Imana yo yonyene niyo yatumye ikintu cayo kiba iciza, kikaba ic'ubwiza biciye ku bikoresho atakana kimwe byari biri, kugira ngo amashimwe yose, guhimbaza kose no gusigwa kose bishobore guhabwa Imana, ntibihabwe uwundi muntu n'umwe. Pawulo yari umuntu w'imvuga kuri cyane. Uko kuvuga kuri kwiwe kwibwina kurabura abantu benshi biha ukwifukafuka rimwe rimwe, bakaba misi yose bakaba batwenga, misi yose bakaba bamwenyura baririmba ngo misi yose ngo biyumvira neza ko bitegereza. Ariko birakwiye ko tuba abantu bugurutse kandi bimvuga kuri. Naronse amatelefone menshi amamagara uyu munsi. Hari umushiki wacu wo muri Suisse yamamagaye arambwira ati Mwita Frank, misi yose ntushobora kuba misi yose ufise isura inezerewe mu gihe umubabaro uba ari mwinshi ku buryo bw'uko biba bigoye ku muntu awihanganira. Kandi ni byiza ko bimera uko niko bimeze, uko niko bitegerezwa kumera. Mbega ni kubera iki dutegerezwa kwibesha tukabisha n'abandi? Ibyo ni twe byera biravuga ngo munezeranwe n'abanezerewe kandi murirane n'abo barira. Abaroma 12:15. Umwana by'ukuri w'Imana yoshobora kwishira mu kibanza kimwe na data cyangwa cya mushiki wacu, nk'aho na twebwe ubwacu twoba turi abo bantu nyine biraba. Aho rero turashobora kubabarana, tukababarana hamwe n'uyo muntu. Aho rero umunezero nawo wundi, umunezero wacu n'ukuhimbaga kwacu, ibyo aribyo byose gushika no ku mubabaro, n'umubabaro ukomeye cyane ushobora gushika ku bantu dusangira byose. Kandi ibyo rero rimwe rimwe birihuta ku buryo bw'uko tutabyumviriye ko twabyumviriye ko abantu uyu munsi bameze nk'uko muri Data Branham abivuga, abantu baba bari ku gisenge hejuru. Ejo dushobora kuba turi ahantu hasi cyane nk'uko twabivuze, twaba turi hejuru cyangwa twaba turi hasi, tuba turi kumwe n'Imana kandi Imana iba iri kumwe natwe. Rero kandi nitureka ibyo bintu ngo bitwake ibyo Imana yamaze kuduha kera. Ukwizera
guca mu bigeragezo, dutegerezwa guca mu bipimo byacu, ariko ntitureka ngo twakwe n'ibyo Imana yaduhaye biciye muri Yesu Kristo umwami wacu. Rimwe na rimwe ibigeragezo biba bimeze uko biri ku buryo bw'uko twiyumvira yuko birengeye inkomezi zacu, kandi rero tugaca twibuka umurongo wa Bibiliya muri uwo Imana ubwayo uvuga ngo Imana nta n'umwe igerageza, kuko nayo atari n'umwe ashobora kuyigerageresha ibibi, kandi umuntu wese ngo ageragezwa, yemera kugeragezwa mu buryo ashobora kubyihangana gusa. Nta muntu n'umwe ageragezwa ngo ibirenga ibyo ashobora kwihanganira. Rimwe rimwe uko biba bisa, rimwe biba bisa nk'aho umenga uko biri, ariko iyo turabye inyuma yabyo byamaze guhera, turavuga ati mwami, inyuma ya bino bigeragezo byose ibyo twategereje gucamo byatwegereje wewe, byadukomeje mu kwizera. Kandi haravugwa mu gushyirwa mu gipimo. Bibiliya iravuga ibyo bintu byose, kandi nicyo gituma dutegerezwa kubicamwo tukabyihanganira. Aho rero icegwa cy'iyi mirongo itatu ya Bibiliya y'uyu mugoroba ni iki gikurikira: Imana irafise ubwoko hamwe n'ubwo ikorana nabwo inkuru y'agakiza mu gipimo, aho iba yiteguriye gusohoza amasezerano, isaba ukumvira n'ukwizera, kugira ngo dusubire mu majambo ya Pawulo ayo yandika mu Baroma 16, kugira ngo ikorere ukumvira kuva ku kwizera mu bihugu byose by'abanyamahanga. Baroma 16:26. Si kwizera gusa. Uyu munsi hariho abavugabutumwa benshi bavuga gusa bose ukwizera kw'ibitangaza. Umunsi umwe abantu bavuze ukwizera bazotangara. Ukwizera no kumvira birajyana. Aho rero Imana irubahwa biciye mu kumvira kuvuye mu kwizera mu buzima bwanje no mu buzima bwawe. Kandi turabona uko rero yuko Imana iduha icigwa umenga ntitwari tubyiteze uko, kubera yuko idukunda. Siko ariko ishaka kudutsindisha, ariko ishaka kutubwira uyu mugoroba ati nimwumvirize, raba nakoze ibintu bihambaye mu bwoko bwanje bwa Isirayeli, nasohoje isezerano nahaye Aburahamu, nigaragaje nk'Imana ya Aburahamu, ya Isaka n'iya Yakobo. Nta kintu na kimwe nasize kidasohoje, ariko nubwo biri uko bazimiriye mu mitima yabo n'ibirenge byabo, baragenze urugendo rutari ruto, urugendo rurerure nk'uko nyine byategerezwa kumera. Mbese uko bimeze, ntihavugwa yuko bayerera n'ibirenge byabo, ariko havugwa ngo bagenda hano na hariya, ariko hamwe n'umutima bazimirira mu mitima yabo. Inzira yanje imariye iki naho yoba ari nziza cyane, hanyuma igihugu cya Kanani kikaba kiri imbere ndakibona, nimba nzimiye nkazimira mu mutima wanje hamwe n'umutima wanje, nimba ntizera n'umutima wanje, nimba ntagira icyizere Imana n'umutima wanje mu mutima wanje, kandi nimba mu mutima wanje ariho kutizera, nimba ngenda gusa kubera yuko nimba ngenda kubera ko bagenda, nimba njya kubera ko bajya, nimba mbatijwe nyine kubera ko bambatije, nkakora ibintu byose muri ubwo buryo, hanyuma umutima wanje ukaba utari muri ibyo bintu. Bakundwa, Imana itugire abantu bagendana n'imitima yabo ku nzira y'Imana. Ni byiza guhitamo kwifatanya n'Imana n'umutima, kumbure hano na hariya, kumbure
ugashobora kunyerera n'amaguru ariko ugashobora kuba wifatanishije n'Imana n'ijambo ryayo mu mutima wawe. Abantu nk'abo abantu bariya bakurikiye Mose n'ibirenge byabo, nawe agakurikira inkingi y'umuriro, bagakurikira igitandara c'abakurikira, kandi yari Kristo. Niba bishobora kuvugwa muri ubu buryo, bakurikira Kristo. Hari igitandara kandi baranyweye neza, basubirana intege, hanyuma barasubira baragenda, ariko mu mitima yabo ntibari baratahuye ibyo Imana yashaka gukorana nabo, ibyo Imana yashaka gukorana nabo, icyo yari ifite nk'imigambi hamwe nabo. Bakundwa, n'iminsi iyo Imana ivuga, iyo ivugisha uburiro imitima yacu, ntivugisha imitwe yacu. Yaba yavugisha imitwe yacu, nabyo yashoboye kubikora no ku maguru yacu, kuko umutwe wacu wacubwira amaguru iyo ategerezwa kugenda. Oya, Imana iriko ivugisha imitima yacu ngo muhungu wanje, mukobwa wanje, impa uwo mutima wawe. Mu Migani 23:26 ngo nzobaha umutima mushasha, nzoshirayo ijambo ryanje, kandi nzokwandika mu mpwemu yanyu byagezwe byanje. Ezekiel 36:30 n'indi mirongo. Uko niko umwanditsi w'indirimbo avuga ko umutima umeze nk'uwawe, wuzuye ukwizera, wuzuye kwera, wuzuye urukundo, wuzuye n'ibindi byose bijana n'ibyo. Gukunda Imana, tukayigira icizere, tukayizera, hanyuma tukagendera mu nzira zayo kuri byose, mu bintu byose tuba twarahawe nk'ibyo dusabwa muri iyo nzira. Ukwizera, ukwihana mu batizo, hamwe n'ibyo bintu byose birimo. Ariko twaba tugowe nimba imitima yacu itari muri ibi bintu mu by'ukuri, itari by'ukuri muri ubwo burebure. Mbega kiriya gihe kera havugwa iki? Haravugwa neza mu buryo butomoye bwumvikana ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryiwe ntimukomanaze imitima yanyu nk'uko mwabikoze mu gihe cy'ukuratsa. Muri kiriya gihe umwami yavugije ubwoko bwa Isirayeli, kandi ibintu byasabwa ko ari ukumviriza ibyo bariko arababwira. Uyu munsi rero ni umunsi wacu. Umwami aravuga, ubu ni umunsi wacu. Nimba dushaka kubivuga mu majambo yumvikana, ijambo ry'Imana muri iyi minsi ya nyuma niyo nzira y'Imana, niyo twahawe, niyo mvugo y'Imana, nibyo Imana ivuga. Aho rero ntidushobora guhitamo ibyo tugomba kwizera n'ibyo tutagomba kwizera, ibyo twumva ko bitumereye neza n'ibitubangamiye. Ntituri ngaha kugira ngo ijambo ry'Imana ribe tubona ko rihuje n'ibyo byacu dushaka, ahubwo turi ngaha kugira ngo Imana ishobore kutwinjiza mu mugambi wayo, kandi ijambo ryayo ritume duhuza, ridutondeke, kugira ngo ibintu byose igihe kimwe bizobe bigororotse byose neza, kugira ngo umunsi umwe ibintu byose bizobe bigororotse. Ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryiwe, ubu rero ntibikijanye no kuba ari ubwoko bwa Isirayeli. Uyu munsi bijanye kuba ari ni wewe kandi ni jewe. Umurongo wa 15 ngo nimwumva ijwi ryiwe, ngo bikivugwa ngo uyu munsi Heburayo 13:15, uyu munsi mwumvira ijwi ryayo, ntimukomanaze imitima yanyu nk'uko mwayikomanaje mu gihe cyo kuratsa. Nafashe ingingo yo gutanga byose nk'uko nyine twabisigiwe, ata kintu na kimwe nkuyemo. Ibyo abantu bavuga ibyo ntibyadufashije twese. Imana ntizobaza abantu igihe izoducira urubanza. Dufise inshingano imwe gusa, kandi izo rero izo nshingano ni imbere y'Imana. Ibyo dusabwa, niyo yavuze, niyo yatanze ijambo, kandi iryo jambo ryahishuwe yo mu gihe cyacu,
entièrement. turaryakira mu buryo bwuzuye. Cela nous fait mal. Ibyo biratubabaza igihe umuntu avuze ati ego ariko Pawulo A dit, et si un ange descendait du ciel, oui. hano yaravuze ngo naho umumarayika yamanuka avuye mu ijuru, ego De yarabivuze. la même manière, nous devons ariko muri ubwo tout de buryo même nyene admettre tegereza uko biri uko kwemanga yuko mwindata Branham n'a dit et enseigné que yavuze gusa kandi yigisha ibyo Pawulo yavuze kandi yigishije. nous savons, pardon, nous savons turabizi que nous ne turabizi sommes pas twese assis yuko aujourd'hui ntitwicaye hano uyu munsi dans un sermon que Paul a mu butumwa ubwo Pawulo yoba yaravuze gushika mu ijuru, ariko dufise bike muri ibyo byete. Pawulo yavuze imvugo, yavuze ijambo imbere ya Agripa, kumbure avuga n'irindi imbere ya Festus, imbere ya Festus. Ibyo nibyo twabwiwe, ariko ubutumwa yavuze mu ishengero ry'i Korinto, ubutumwa yaravugiye mu ishengero ry'i Korinto hano canke ahandi mu makoraniro ntitubisanga byaratanzwe, ariko duhabwa ibyete ibyo yavugamwo mu byigwa bimwe bimwe. Ndabibabwiza ukuri, iyo batwaba twicaye ku birenge bya Pawulo hanyuma tukaza kwicara ku birenge by'Umwete Branham, izo nshuro zibiri twabaye twiciye ku birenge bya Yesu Kristo, kandi twabaye twumvise irya jambo nyene biciye kuri mwemu wa mwemu nyene umwe nyene arihishura kuri abo bose bafataga nkama inzira y'Imana, kandi bakishura ku byavuzwe ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryiwe ntacyo bitwaye ko dutahura cyangwa tudatahura. Rimwe na rimwe tuba dufise ugutahura kwa Kiroma mu buryo bwumvikana, hanyuma tukaba twibaza yuko ngo twaronse ubwenge bw'Imana. Bakundwa, Imana nubwo biri uko iriko iradufasha kandi mu bintu byose, kandi ibyo ntibyigira biba bisa neza mu maso y'abantu. Urabizi yuko iyo wihweje ibintu byose byanditse muri Bibiliya, icyo naka yakoze, icyo uwundi yakoze n'ibindi, iyo uriko urasoma muri Korani hariyo imigani gusa, nta kosa na rimwe, nta kintu na kimwe. Ni igitabo kigenda kikarengera ibintu byose. Ni kuvuga mbega Mwete Branham avuga iki kuri ibyo? Aravuga ngo mwibaza iki kuri Dawidi cyangwa kuri Mose? Bibaza ko yari kupfa yanditse ibintu bibi byari bimuraba, iyo ari we yanditse, iyo ari we ubwiwe yandika. Mwibaza yuko yari kwandika ibintu byose hanyuma arishura ati oyaye, ariko kubera yuko yari mwemu yera, abo bagabo ntibari bafise ukundi bohitamo, bahumekewe na mwemu w'Imana, hanyuma bategerejwe kwandika nubwo byaba biraba bo ubwabo, ariko baranditse mu buryo butomboye, badajugumira, badakekeranya ibirenge byabo, intoki zabo zaranyiganyiga kuko Imana niyo yazinyiganyiza. Kandi rero turabishima uyu munsi, turashimira Imana kubwa kino gitabo cera. Muri iki handitsemwo inkuru nyinshi zitubaha Imana, inkuru nyinshi zitubaha Imana. Imana ihimbazwe kandi ishimwe irondera abantu bayizera, bayigirira icizere, atari abantu bakina ibisa n'ibyo kubaha Imana, ariko abantu bagira ukuyubaha, bakabaha n'ijambo ryayo, abantu bahinda agashitsi iyo ivuze, bakavuga bati mwami ufise iby'ukuri, nuvuga iby'ukuri, kandi twese turi mu makosa kandi dukeneye ubuntu bwawe. Uyu munsi nitwumva ijwi ryiwe, igihe cyo kumva ijwi ryiwe, kumvise ijwi ryiwe ntidukomaraze imitima yacu. Ndashaka guherahizanya n'iki cyumviro icyo Mwete Branham yavuze inshuro nyinshi, igihe umwami Yesu yavuga ati nimutajya umubiri w'umwana w'umuntu, nimutanywa ku maraso yiwe, ntimufise ubugingo muri mwebwe. Yohana 6:53. Abigishwa bari ngaho, amaso
ahanze ariko araba uwo mwana w'umuntu en se demandant ishengero ryose riko riraraba ryibaza ati none ni gute ubure tugiye kujya umubiri wiwe ni gute tugiye ubure kunywa amaraso yiwe mbega ibyo biza kugenda gute imana yari yaravugije muri Mose ati amaraso ntategerezwa na rimwe kunyobwa kuko ubugingo buri mu maraso ni mu Barewe 17:11 hanyuma hariho umwami yari yaravuze ku musozi Sinayi ariko abwira abayuda bari bazi neza ibyagezwe batari bamumenye Mamenda Branham aravuga ati umwami mbega yoba yaratanze ijambo na rimwe ryo gusobanura kuri ibyo oya yararetse ibintu aberekera uko umwami atanga insobanuro igihe nyine zitanze iyo atazitanze isobanura nuko zidahari mu nyuma Pawulo arabyagura akavuga muri Korinto ba mbere gatatu akavuga ngo mbega amaraso dukomeye dusangira mbega si gusangira ku maraso ya Kristo umutima tumanyagura mbega si gusangira ku mubiri wa Kristo muribona Imana ifise igihe ku bintu byose aho naho muri Matayo 17:16 umwami aravuga ati ntimugende mu banyamahanga genda gusa mu binzu ya Isirayeli muri Matayo 10:5 ariko muri Matayo 28 akavuga ngo mugende rero mugende mu isi yose umurongo wa 19 abo bumviriza nyine bari gushobora kurabana bakavuga ati ariko ubu naho habaye iki umwami akavuga ati ni mu bwoko bwa Isirayeli niho ubutumwa bwiza bugomba kubanza kuvugwa bwa mbere ni mu byagezweho n'umwa 13:46 nta muntu n'umwe yoshobora gusesangura ubwenge bw'Imana dutangure kuri ibyo ariko reka gusa twinjizwe mu kugomba kw'Imana byose bizoba bigororotse ku iherezo hamwe n'Imana byose biba bigororotse byose guhera ku cambere gushika ku nyuma byose biba bigororotse nimba bidasa nkaho umenga bimeze uko hano muri kino gihe igicapo kiraguka byose bikaba bitomoye bigororotse Imana nitugire abantu bagendera mu nzira zayo abantu abo imitima mu bugingo bwabo ijambo ryashizweho nk'urubuto rw'Imana abantu bumvira kandi bakurikira umwami kwizera natwe ku iherezo hashobore kuba handitswe ikintu gisa n'icyanditse mu Baheburayo 11 havugwa inshuro nyinshi ngo biciye ku kwizera kubwo kwizera hariho urutonde rurerure guhera kuri Abeli gushika ku muntu wa nyuma avugwayo ngo biciye abantu b'Imana bose barabonye barumvise babonye ibikorwa by'Imana babonye ukwemeza kw'ijambo iryo bari bizeye kandi baravuzwe nimba muri iyi minsi turi muri abo bizera n'imitima yabo yose bakizera ijambo ry'Imana dutegerezwa turi kuba muri abo babona kandi si ibyo gusa si kubona gusa sabo gusa babona ibikorwa by'Imana gusa si kubona gusa ahubwo tukabamwo muri ibyo bikorwa babona ibikorwa by'Imana biherekeza ijambo ryayo Yesu Kristo wa wundi ko yarareje uyu munsi niko akiri kandi niko aguma ibihe bidashira ibihe byose bidashira hahimbazwe izina ryiwe amen guhimbazwa no gushimwa by'umwami ndashima cyane kubwa buno butumwa bw'uno mugoroba namwe ndizira yuko Imana yatuvugishije bice ku ijambo ryayo ryera ry'igiciro Imana ntiyaduhebye bakundwa kandi natwe dukeneye kuyiheba iri kumwe nabo bashira ibyizigiro byabo byose muri yo guhera ku ntango gushika ku iherezo
gushika kubera ko gushika kwiherezo benshi kumbure bagize intango gusa ariko Imana ishaka abantu bagenda bajana nayo kubera ku ntango gushika kwiherezo. Ibyo nibyo tubona mu byanditswe kandi ndashima ubwo iyi minota 45 y'ubutumwa ndashima yuko byose byagenze neza. Umwe agwaye iryinyo, undi agwaye ukuguru, ariko turamura amaso ku Mana yacu kandi ni kuri yo dushaka guha icubahiro n'amashimwe. Ntiyigeze na rimwe iduheba gushika kuri ino saha, gushika kwa kano kanya. Mbega ni hehe twaba twaragize umwimenyerezo tukaca mu bintu aho yoba yaraduhevye? Oya, iri kumwe n'abayo kandi ivugana n'abayo. Si nkikeranya yuko ibintu byinshi byova mu ijambo uyu mugoroba, ibintu byinshi byo kwakaka, ariko Imana ishobora gutanga ikintu aho twebwe ubwacu tutaba tunacikika ko gihari. Turashima rero kandi turanezerewe. Ubundi bazi ko tugomba kugaragaza yuko tuyiha icubahiro n'amashimwe ndetse n'abashiki banje. Turahaguruka ku bw'ibyo nyuma dusenge Imana. Mana yizigirwa, turagushimira irindi ribwe rw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro, kubwo ijambo ryawe no kwino saha y'umugoroba. Mwami, turabizi yuko ntukora amajambo y'ubusa, ariko ijambo ryawe ni mwemu kandi n'ubugingo. O Mwami, imitima yacu ntikomantare. Mwami, mu gihe twumvise ijambo ryawe n'umuhamagaro w'ijambo ryawe, ariko wuzure imitima yacu kwizera n'ukumvira. Mana yanje, umutima wanje n'imitima yacu yose Mwami turayiguhaye. Mwami, utwuzure, dutegure Mwami, kugira ngo tube twiteguye nk'uko bakiragiye bari biteguye yuko ubajana kandi yuko ukorera muri bo. Mwami, mu gihe cyawe, haleluya, guhimbaza no gushimwa, ugusengwa izina ryawe ry'igitangaza kandi ryo bwiza rya Yesu. Haleluya. Amen.